Bonjour, bonjour. Nizere ko mumeze neza abandanya bankurikirana. Ego, hanyuma uri umwanya mwiza wo kubandanya twigishanya, turabire hamwe ukuntu umuntu ashobora kuvunja coin ukayishira mu yindi, ugahindura coin ukayishira mu yindi. Tanto bivanye nabyo canke biriya. Bwa mbere na mbere hoho ni uko ushobora kwidandariza coin isanzwe iri mu isoko ukayikonvertisa. Comment convertir coin kanaka muri iyindi coin, cyangwa ukakonvertisa coin ukayishira mu ma USDT kugira ubone ama USDT nyene réel nyene atari muri coin. Reka turabire hamwe ngaha, no kuvuga abantu bakunda kubikora nyahandi baba waratumye robo muri Royal Q, hanyuma ikadandaza ibyo wayitumye ikakuzana inyungu, ariko ijya coin iba yaraguze, iragusigariza ama pièces kanaka autant muri BINANCE. Ama pièces rero uko isoko igenda iraduga, nayo araduga akakuzanira izindi nyungu zirenze kuzo wari wararose igihe Royal Q yagusohorera iyo coin mu isoko ikakuzana inyungu. No kuvuga rero uko aduka kwendera convertisa mu yandi kugira uronka ama USD nyene réel, uronka umusaruro ukwiye. Hanyuma ni nkuko ushobora kubona waraguze coin ikaja muri floteros, ntushobore kuyivalida ngo bikunde kushobora kuyivalida kugira iveyo, kuzona iragiye muri floteros, irabaye ndende mu nyungu zona BINANCE irayikuye ku isoko, ukabura échangeur yindi woyironkamo kugira ushobore kwitransfera, bigatuma wiyumvira ukuntu woyikonvertisa basi mu yindi, ukumva uronka udupièces dukeya tw'iyindi coin ubusanzwe uzi ko iri stable ku isoko, itazokugwa ku isoko na BINANCE. Muri ico gihe turakunda kuzikonvertisa cyane kenshi muri ADA, cyangwa kuzikonvertisa muri XRP, cyangwa muri Solana, cyangwa muri BNB, cyangwa ukayikonvertisa muri BTC yose kuzana ama coin ari stable kameme. Ugasanga nk'isoko, ugasanga uko isoko igenda iraduga urarose za nyungu watakaza zamaze kuja muri floteros, ya za pièces wasigaza z'iyo coin nshasha, ukasanga zirakuzaniye ya za nyungu zawe warukeneye ko musanga nta ruhombo usuye kugira kubera gukonvertisa coin mu yindi sanzwe iri stable ku isoko. Ni ukuvuga rero byose bikorera hehe? Muri BINANCE. Uhera muri BINANCE mwese murayifise. Hanyuma ubusanzwe uzi ngomba nkonvertise iyihe coin. Okay, hanyuma ugasanga ngaha ahantu hambere utangurira naha muri kwisaba mise à jour, naha muri trade niho utangurira. Muri trade niho uhera gukonvertisa, hanyuma ukahafyonda ushitsa ngaha muri convertir. Aho uhashitseyo uca uraba mbega coin ya mbere aho ugomba guhindura, ugomba gukonvertisa abari niyo ushira ngaha hejuru muri from. Hanyuma from aho uhindurira iyo coin mu yindi ugomba guhinduriramo, rero ugomba ko aba ariyo ijamwo ama pièces naha. Ni nkuko iyo ugomba kuvunja nk'akaro nk'ishiba kugira ama USD arimwo aboneke ndayakonvertise muri USD, ncifyonda ngaha ahari BTC nkashira USDT kugira amahera ave muri shiba aze muri USD nyene abe palpable, ave mu macoin. Hanyuma iyo ngomba guhindura rero shiba nkayihindura muri coin kanaka, nk'akaro dufate coin ni mfa ku isoko ngaha dufise, dufata nk'akaro rero coin mfa ku isoko dufise nk'akaro basi dufate nk'ibaga imfa ku isoko. Okay, ndayifise ngaha ariko ntayifise ubu. Hanyuma hako nayikonvertisa mu USD nkaca mpomba kubera wikonvertishije ajya aba yagiye muri floteros uyatakaje.
ufumuye bikonvertisa mu yindi coin iri stable kugira utu dupiece dukeya usigarana tuzogice tukumariye niyo iyo coin yaduka naga twimirije bururani uza ngaha rero ngaha muri USDT ngaha ukahashira iyo coin izobe ari stable tuzohinduka nk'akarorero tuvuge Solana ufate baga ndayishire muri Solana amapiece mfise muri baga ndayazane aje muri Solana abe nka Solana muco gihe magakazuma ntayo mfisemo ndabe coin yo bifise amantuze no hindura nk'akarore nk'iyi OM umufate OM ndayizane muri Solana sivyo cifata nkafyonda ngaha kuri max ngafate ama OM yose mfise amapiece yose mfise ya OM ndayazane muri Solana cifyonda kuri max nkayemeza okay baca bambwira yuko mwaya ma piece mfise ya OM haja kubonekamwo aya ma piece ya Solana okay hanyuma ncinza nkemeza ngaha kuri previews okay kugira ndavyemeze habe transfer from OM to Solana kiremeza kuri previews okay wacha bampa amasegonda ngaha ntashobora kurenza confirmer nka confirma okay mutamona ko conversion ibaye successful murabona ngako banyandike ngo completed no kuvuga zirabaye convert no kuvuga izi USDT za Solana ziraje kome nk'amapiece naguze ya Solana ariko kandi yakuye muri OM no kuvuga OM nk'akarorero igomba ife kw'isoko ako nohomba no kuma nda conversa mu yindi coin mu gihe naba nabuze n'indi soko kanaka nka UOB canke nka Bybit yo bifise iyo coin kugira ndayimudiremwo ntashobora kuyimuriramo rero nca ndayiconvertisa mu yindi coin kugira iyo foto rero narindimwo canke amahera atashoboye kuboneka azoboneke biciye muri iyo yindi kubera yo izoba iguma ku isoko nka Solana murazi isanzwe ari hezo ntishobora kuva ku isoko iri maintain cyane nuko rero ukuntu bashaka gukonvertisa coin mu yindi canke ugakonvertisa coin mu USDT yawe sawa mwanda je mu nkurikirana